ngo Bujumbura ngo isa nabi yisi Bujumbura hasi muri ville nangene yasa neza indabazwa n'abantu usanga bariko baracokoza igihugu cabo ugisa nabi tureka abanyarwanda ko abanyarwanda kuvuga yuko Burundi busa nabi canke babutyoza n'ibisanzwe uko bo bariko baraharanira kugira bavuge ivyiza vy'igihugu cabo ariko ugasanga nk'umurundi ariko aravuga igihugu ciwe nabi ugisa nabi isi Bujumbura none aba urakwiye kwikebuka iyo uravuga igihugu cawe nabi uzomenye yuko uriko uracoza abarundi gucoza igihugu rero niho gucoza mama wawe kuvyara canke papa wawe kuvyara Studio Beauty ngene gisa neza turi muri street za Buja umunsi nihaye aba bantu ariko barubaka aba bantu babihoreye ahantu bihoreye ubwo ugasanga wicaye ngaho uri kubita amakomantere ucafuza igihugu kivuga nabi ko wishakiye uyu munsi nihaye ihangiro ryo kubayereza muri Bujumbura hagati nabereke ingene hasa nabize building turi Bujumbura ha nimushaka kwiyumvira akayaga ndiko ndumva hari akayaga turi muri sama muga hari akayaga bantu b'Imana numva ari igihugu ca mbere kiryoshe kuba muri condition climatique mu Burundi bwa mbere vraiment abatembere bo murabizi jewe singwa ndavuga menshi kujanye na condition climatique z'i Burundi turi Bujumbura hagati Imana ngisagara ngo kiracafuye ngo hari imicafu iri he ngaha iri hehe abangene hasi amapobere ko hari amapobere ngari cyese pobere iyi ni église feka rohero gisagara gisa neza imicafu mubona mibarabara umuntu aragenda agacaraba nkara muzabutere agacafotora agacarunya ngo arangene Bujumbura none Bujumbura yose niyo ufata ati Bujumbura ngene bisa nabi kubera gusa bagiye ugafotora ahantu aho yara ritabwa turi Bujumbura Emre uze amacozi igisagara canyu gisagara gisa neza Burundi ni bwiza raryoshe muvuma imeze neza n'agatoro karaboneka nava bibaza ngo rero uza muracokoza igihugu canyu jane mego nyoshe gitoro gisabwira ndabayereze nabereke Bujumbura ngene isa makomantere maze imisi mbona niyo yatumye mvuga ati je nyanda bayereze Bujumbura murabe ingene abantu bayicokoza wabisunga ibiki turi muri Vendor University ngene risa neza aba aha rero nuko turi Sunday yaba ari nko kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri mu minsi bikorwa ari kuraba muvuma ziri ngazi imodoka zizimvye nyine baryohewe unikora gusa abantu benshi bagiye ku ma beach kweza kameka mu cyitwa mona ata modoka nyinshi zihari ngaba ari nko kuwa mbere cyangwa hagati mu ndwi ari kuraba amamodoka zimvye bari kubona muri barabara
ico nohanura abantu, hari abantu bagiye ku mbuga ngurukanabumenyi baza bacafuza Uburundi bwabo, baca bafasha babwankishe n'amakungu, babwankishe abandi barundi bagenzi babo, nyene dukureho tumva ko umenga igihugu ciza, situnure jeune bagikritika nabi, bagisa nabi, wimanga kira kintu hehe hatari ubukene. Ko no muri Amerika baba ibo bahari, iyo udakoze nyene ntaco uvamwo. Rero igihugu si cy'umuntu umwe, igihugu ni cya bose. Urumva? Bavuze igihugu kugiteza imbere ni wewe mujene nawe ni jewe nawe n'uyundi turagiteza imbere. Uvuze ko igihugu kidateye imbere nawe ufisemo uruhara. Si guverinoma yonyene ivuga ngo igihugu ntigiteye imbere, namwe mufisemo uruhara. Namwe igihugu ari wese bavuze iterambere ry'igihugu nawe urimwo. Haba nta ibiti biri mu gisagara, akayaga karahuha, ni hu Bujumbura ni Bujumbura. Ndiko ndihitiramo honca, oya cenye ndaberekera gusa. Kandi iyi video nafashe ndayita ku kunyene, ntavyo kweditinga ngenda manyagura mutuntu, oya ndayereke ku kunyene. Haba ngene gisa neza, raba ngaha ingene hakubuye, ngene hakubuye, ngene hasa neza, isuku iri mu gisagara. Voilà. Ndakeneye abantu bakunda igihugu cabo. Patriotisme irakeneye mu gihugu cacu vraiment. Yeah. Cyane abantu bakunda gucoza igihugu. Je suis pas politicien, je ndiko ndavuga nk'umwe n'igihugu akunda igihugu ciwe, mugabo hari abantu usanga bari baracoza igihugu. Urumva? Rero ndashaka kubona commentaire z'abantu bakunda igihugu cabo, igihugu c'u Burundi, abagikunda. Yaba uri muri Canada, yaba uri muri Sweden, yaba uri Dubai, yaba uri Stockholm, yaba uri South Africa, yaba uri Australia, abari Europe, abari Etats-Unis, umurundi wese aha ndakere kubona commentaire yiwe avuga ati wow, this is my country. Bagomba kuba proud n'igihugu cabo cyayibarutse. Mureka abantu bagomba bankisha igihugu cabo ngo iki niki. Amahoro ni yose arahari. See the beauty. Yeah. Raba ingene hasi. Raba. Mshaka kwiyumvira akayaga ndiko gahari nako. Ahari ntwagiye kuri Tanganyika. Oya. Twagiye kuri Tanganyika. Natwe garukiza ngaha. Karakwiye. Bon, nibaza yuko rero ari nanafashe mvuga ati kari umunsi w'akaruhuko, ngafasha akanya kugira ngo ushobore kwereka abarundi no kubakanuza beki gisagara cyabo nyine gisa. Aho nzi ndabona ama commentaire ku ma TikTok cyangwa ku ma Facebook cyangwa ku ma Instagram bacoza igihugu cabo ngo ni kibi, ngo Burundi usaba gutemberera. Rero navuze ati ngafata uyu mwanya nk'umwene igihugu akunda igihugu ciwe, ndabereke ukuri. Bibaza ko wese agiye arabyibonera, murekere babona abantu baba bafise inyungu zabo bashaka gushikako. Hari abantu kugira bacoze ikintu kugira baba bafise inyungu zabo, wewe mugatanya inyungu zawe ubu bifisemo mvuga ati reka nanjye mpagararire inyungu canje ndakivuge neza. Yeah.
bye bye rero muheza gihe mwese mugire ibikorwa byiza umunsi byarimwo hama muzoze muravuga ukuri mwabonye ushaka kubona ugiye warikiza uzokizemwo uzozura baza abantu baza kuryoherwa ine Burundi bakubarire ingene haryoshe nuko je amafaranga mfise yo kuvuga ngo ngenze gufungura nakwerekana ingene ibiryo byo ngaha mu Burundi biryoshe reka binazimbutse mugasi uwo mwanya muganya hagera kandi kanya nzoyibereka yeah